wari ubizi. Shalom shalom bakunzi ba wari ubizi, uyu ni wa mwanya wanyu mukunda cyane gose w'ikiganiro ca wari ubizi mushikirizwa mukanategurirwa n'ishengero rya CLC. Byongeye kukibategurira nitwa Sandrine Uwimana, nkuko benshi munzi mukuri nari ndabakumbuye cyane. Kaze tubane muraza kuryoherwa. Uyu munsi dufise umushitsi avuye kure cyane, nukuri umumama yahezagiwe. Mugume ngaho hafi gusa, ariko ikintu kindi nagomba kubashimira, dukomeje gushimira abantu bakomeje mukomeza kutwandikira, abantu mukomeza gusharinga ama links, abantu mu commentinga, nukuri muri abantu badasanzwe mu bwami bw'Imana. Imana yo mwijuru baduhezagirire. Karibu rero tubane. God bless you. Wari ubizi. Kaze mushitsi wacu, turabanezerewe muri platform zacu za wari ubizi. Turashaka mwidondore, mubwire abakunzi bacu mubidondore mbese en general. Karibu. Yego murakoze cyane. Izina ryanje nitwa Claudine Barandagiye. Yego hanyuma nkabamba hano muri Etats-Unis d'Amérique. Mba muri Washington area, ariko state mbamwo by'ukuri ni Maryland. Yego kaze cyane. Imbere yuko rero dutangura ikiganiro cacu nyezina, turashaka mudusengere, mudusabire umugisha. Imbere yacu yo gusengera muri kino kiganiro no kugira ngo amajambo tuvugira hano hantu abantu bose bazoyumva, abantu bose bariko barayumva, agira icyo bafashije mu mitima yabo, haba ari ntahe zije mu mitima yabo kandi zihindura ubuzima bwabo. Kaze rero mudusengere. Yego reka dusenge gatoyi. Mana data wa twese uri mu ijuru, reka ndagushime mwami mwiza, ngushimire urukundo rwawe, ngushimire imbabazi zawe watugiriye. Reka ngushime mwami Imana yuko hano mu isi ikintu cyose wakiremeye umwanya wacu. Reka ndagushime yuko yari gahunda yawe yuko uno munsi nza ngatanga ikiganiro, tukaganira hano kuri televiziyo wari ubizi, ifasha abantu benshi, ibohora imitima y'abantu benshi, ihembura abantu benshi barusha. Nanje wangiriye ibakwe mwami Imana yuko ndahagera uno munsi nkaganira. Rero reka ubane natwe, kandi icyo nkwisabiye nuko ino televiziyo woyiha umugisha, kuko ndazi yuko televiziyo na social media ari kimwe mu bintu ukoresha kugira ngo ushikire abantu bari kure. Rero mwami Imana ubampera umugisha, kandi iyi platform izohora ica ku ibiganiro bifasha abantu, bigasana imitima, kandi bikagirira neza umukubaka, bigafasha mu kubaka ubwami bwawe. Rero turakweretse uno mwanya mwiza, uzubane natwe, icubahiro cyose kikugarukire, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. Amen. Ego mukozi w'Imana Claudine. Yego. Twumvise ko muvuye Maryland, mumaze iminsi ngaha, kandi amatwi adusumira ngo mumaze iminsi mukoresha ibikorane. Ejo ngo hari ikorane mwakoresheje muri CLC. Mwotubarira mbega mwarahejeje, birabandanya, bimeze gute? Yego ejo nagira ubuntu bwo kuba mu gikorane ca CLC. Yego kandi kirabandanya kubera ndacahari, nejo nzoba ndiko ndavuga ubutumwa. Kandi Imana yangiriye neza, nari nje mva no muri Canada. Narashoboye no kuvuga ubutumwa mu itorero ryiza ryitwa Horeb Church. Yego rero birakomeje kandi n'ukuri nguwe neza muri Kristo. Yego. Hama twidondora, muri abakozi b'Imana, mbega turaba flyer twabonye handitse ko Bishop. Murashobora kutubwira itandukaniro rya Bishop n'ayandi matitre? Yego. Yego murakoze cyane. Hariho ahantu mpora ngenda bakampamagara pastor.
nkaza numva nk'abandi bantu banze bavuze ngo no ngo uvuze nabi ngo bishop. Icyo nashaka kuvuga bishop is a pastor. Umu bishop nawe ni umupasiteri. Yego ariko gusa aho bitandukanira ni muri responsabilité abafise. Rero nka jewe kugira ngo nshike kuri urwo rwego rwa bishop nuko itorero rikuru twatanguye nagiriwe ubuntu bwo gutanguza nuko twagize igihe tukavyara irindi torero ryamutse kuri iryo mu majambo make Imana yaratwaguye. Rero twaguye uri bishop no kuvuga uburi overseer w'amatorero rirenze rimwe. Urumva ubukurikirana amatorero menshi aduka ni inshingano ariko vy'ukuri umuhamagaro ni pastoral ndi pasteur. Hanyuma gusa Imana yaranyaguye impa izo nshingano zo gucungera canke gufasha amatorero arenze rimwe. None mwotubwira ni ryari mwahamagawe muri uwo murimo? Ni ryari mwumvise je ndahagurutse kugira ngo nkorera Imana muri ubu buryo kandi Imana igagira kibahezagira mukaguka? Nirihe banga mwahawe n'Imana? Reka mbanze mvuge ryari nahamagawe. Jewe nubwo ndiko ndakorera Imana hano muri Etats-Unis, guhamagarwa kwanje ntikwatanguriye ngaha. Natanguye gukorera Imana mu gihugu c'u Burundi kuko ndi umurundikazi. Naronse umuhamagaro wo kwikorera muri 2007 nari nkiri mu Burundi. Hanyuma nyene ndatangura ndayikorera ariko kuva mpamagawe sinabandanyirije mu gihugu c'u Burundi kubera Imana yahavuye ituzana muri kino gihugu ca Amerika. Hama nza ndi umukozi w'Imana. Mu ntango naciye nakigwa mu itorero ryari risanzwe rihari. Mbadagiyeyo mbadakorera Imana ngaho mfatanya n'abandi bakozi b'Imana bari bahari. Ariko igihe kiragera muri 2016 Imana impamagarira gutangura itorero rya Cross Point Healing House. Ari naryo ryaciye rivyara Cross Point Abundant Grace. Rero nuko ko sinzi ko nishuye ku kibazo mumbwiye. None donc muri uwo muhamagaro nyene mwumvise ijwi mwararyamye murarota kuko mwari mu itorero muguwe neza kandi mwaravuga ubutumwa? Ni iki cyabapushinze kumva ngo jewe nanje ngiye kurongora intama za Kristo? Rero Imana hajya Bibiliya ivuga ngo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Imana iyo ishatse kubwira umuntu ico yamuhamagariye gukora ikoresha inzira nyinshi. Kenshi iyo Imana ikubwiye ati nshaka kukorera uko haraho ishobora guca mu wundi muntu akakubwira. Ariko nimba hari ikintu nabonye giteye ubwoba ni ukwemezwa wowe nyene ukavuga ati harageze ko mpaguruka. Ntibiba vyoroshe. Rero Imana jewe kugira ngo menye ngo yampamagaye ntiyakoresheje inzira imwe. Ubwa mbere nabwiwe n'umuntu bintera ubwoba. Binteye ubwoba ndavuga abaprofete kuko Imana irakoresha cane abaprofete. Hama babimbwiye numva umenga birantunguye. Rero hagera igihe nanje ndasenga. Imana rero icikoresha ibimenyetso bindi, irambwira n'ijwi ryumvikana, irambwira no muri vision. Noneho igihe kiragera ndemezwa cane nsaba imbaraga z'Imana kuko Imana iguhamagaye iguhamagariye gukora umurimo runaka icina kwekipa ukumva uri equipped, ukumva uronse imbaraga, ukumva umutima wawe na your spirit ukumva biri dispose, ukumva uri dispose gutangura. Kuko buriya gukorera Imana si ubwenge bwacu. Imana afete niyikorera muri twebwe. Rero nuko niko vyagenze. Igihe carageze numva ndemejwe cane ko ari Imana yampamagaye ndatangura
kuva ico gihe gushika kuri ino saha tugendana n'Imana ngakora ico yampamagariye gukora. Haleluya. Ego. None mbega biba vyoroshe ufise nk'umuryango uri umumama. Ego. Harya mwatubwiye umuryango sinzi ko mwidondoye umuryango biba vyoroshe abana ndizera ko mufise abana ndafise abana 4. Ego biba vyoroshe wewe nimba wavyumvise eske abo mubana mu nzu niba ari umutware abana biba vyoroshe Imana rero yiguhamagaye iguhamagarizi uwuriwe uri umumama afise abana ibizi ko ufise abana uri umumama ufise umutware ibimuzi ibizi naho bari ibizi ibintu vyose rero jewe Imana impamagara ikintu ca mbere coco Imana si Imana izana desordre ukiba yaguhamagaye ikuzi ibishaka ko ubanza ukaganiriza umuryango rero je nabanje kuganiriza umuryango mu vy'ukuri nta opposition nini novuga ngo nararonse mu muryango nubwo batavyumva kuko umuhamagaro ni personnel ariko ni nkaho mu ntango bavuga ati let's watch and see. Ariko mu nyuma babonye determination mfise babonye ivy'Imana ikorana nanje babonye ibikorwa bifadika baravuga ati abana baravuga ati vy'ukuri mom is called. Umutware nawe ico gihe nari ndamufise kubera ubu yaritavye Imana nawe yavuga ati rero we yambwira ati ivyo ukora ariko ubikore neza kuko yari umuntu adakunda esheke canke ibintu bikoretse nabi akavuga ati ivyo ukora byose ubikore neza kandi uzohora umbwira I will support you. Rero nukuri ndashimira Imana ko umuryango washigikiye abana banje ibikorwa mba ndimwo baba bizi turasengana rero ndashima Imana nukuri. Imana ishimwe. Ego abana banyu bangana gute? Je abana banje bariko barakura bisa abakobwa bakuze. Ego umukobwa wanje mukuru deja yarahejeje amashuri yiwe afise maîtrise arakora. Abakobwa banje barakuze. Mufise bangahe? Mfise abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Umuhungu niwe muhererezi. Ego ndashima Imana. Ego Imana ihabwe icubahiro cyane. Abantu rero bakunze kwibwira bakunze kwibaza ati mbega nk'umuntu umwe azagendana na Yesu ko ata muntu w'umumama yabamwo ubu unyitwa tubona abamama benshi bariko barahaguruka ku bwinshi mwodusiguriraho gatoyi uko bimeze. Urumva iyo abantu bavuze ngo intumwa za mbere ngo bagendanye na Yesu twe twumva les 12 disciples aba Marie de Magdala bariya bose usanga abantu ntibavyibuka ba Elizabeth bande ba Maria nyina wa Yesu bari umenga amazina yabo ntashowinga Siko ivyo umenga nashoboye ibintu bikomeye bakunda kuvuga les 12 bakunda kuvuga les 12 disciples babagabo amplis babagabo ariko wibuke ko umuntu yagiye ubwa mbere kumva kuraba ko Yesu yazutse no mugore yirukanze agenda kuverifya rero abamama nabo kuva ministry ya Yesu Kristo itangura abamama barimwo barimwo nukuri turababona kabisa ariko mugabo turavye nk'iwacu turavye nko muri Afrika ukuntu ibintu vyagiye bigenda ibikorwa ukuntu the kingdom of God n'ukuntu twagiye tuvyigishwa hariho ukuntu wasanga umenga cane bishikirijwe abagabo ariko burya naho bishikirizwa abagabo hajya abagabo nibo bishobora bonyene hatarimo ikiganza c'abamama ivyo kumva inyuma y'umugabo akomeye haba hari umugore akomeye ariko noneho urabona ko vyagiye bihinduka ubunya abamama barakorera Imana cane kabisa mbega urazi ko jewe umuntu wa mbere yambwiye ko Imana yampamagariye kuyikorera kandi we yambwiye direct ati Imana ishaka kwikorera mu rwego rw'abapasteri ico gihe nari mu Burundi
urazi ikintu namwishuye namubwiye nti gukorera imana ndashobora gukorera imana ndamubwiye nti ariko muri kino gihugu cacu abamama ntibaba abapasiteri kuko nta mumama w'umupasiteri nari bwumve nawe nari bwabone nkumva noshigikira ariko nkumva umenga ico kintu co kuvuga ngo nzoba pasiteri nkumva umenga kiri kure canke yacihenzeko ariko après ubunye igihugu c'u Burundi cuzuyemwo abamama bakorera imana cane raba mu gihugu c'u Rwanda urabona abamama bariko bara impactinga the world je citerai nka Apotre Mignone ba Julienne ba mama Hortense na ba mama tubona kuri social media ariko hariho n'abandi benshi bakorera imana cane rero ubu novuga ngo ntabwo bangifise numva vy'ukuri nkorera imana numva ko nemewe gose ku rugero rumwe n'abapapa kandi nitwibagira ko hariho n'abapapa bakorera imana cane rero mu mana nta distinction hagati y'abapapa n'abamama uwihamagaye wese iramukoresha kabisa yego nukuri imana ishimwe mudotangiye umuco ku bakunzi bacu niyazi ko ndaba ari ikibazo benshi baba bafise kuko ndamaze kumva abantu benshi bafise ayo makenga noneka mama nga Bishop Claudine mutangura uwo murimo kuva mutanguye mwahuye n'izihe ntambamye mwahuye nazo nk'umumama uvuga uti eske ubu warigeze wicuza ukavuga uti wenda ariko handi umumama nicyo gituma bingoye wararonse abantu bagusapotinga byoroshe rero gukorera imana ntawovuga ngo nta ma challenges abamwo ariko nubwo duhura n'ibintu biteye ubwoba kuko nibibura ikintu je nabonye nko gukorera imana gutanguza nk'umurimo nk'ibi bintu pastoral urabona utangura uri wenyene hajya ikintu nabonye cyane cyane nko muri aya ma eglise y'abantu biwacu baba bakeneye kumenya ngo vy'ukuri uyu muntu n'umukozi w'Imana canke ari muri business yiwe rero challenge ya mbere nuko abantu vy'ukuri bamenya ati vy'ukuri uyu muntu vision afise ni vision y'Imana hama ukaronka abantu bagushigikira buriya umuntu uronse abantu bagufatira amaboko kandi vy'ukuri bakayagufatira muhuje inama n'ingingo aho murimo ubuteye imbere ariko kugira ngo ushike aho hantu vyubakika uronka aba leader mu vyumva kumwe mukagira same vision kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri barutumwe kandi ngo ntibojana batahuje inama n'ingingo rero nibaza ko mu ntango ikintu ca mbere uhaguruka wenyene ariko umurimo ugenda wiyubaka bukebuke ni nk'umwana bavutse hajya umwana kugira ngo ashika hakomera ashika ahantu aba independent biba vyaciye mu ma steps menshi hariho guhaguruka no kugwa hariho no gukosa kuko birashika mu murimo ukabushika ahantu ukabona ibintu uti iki kintu nticabaye well done kandi mu mana tugomba gukora ibintu ukumva ko n'ijuru ryavuze ngo well done my daughter well done my son hakabamo excellence mbese mu kintu cyose kuko udashikiriye excellence siko biri mu bakozi b'Imana tugomba kugira an excellent spirit tugatandukana n'abandi rero nuko ariko ivyo vyose kugira ngo vyubakike bishikaho you pass through some challenges kandi ikindi naco nasanze ni vyiza yuko abakozi b'Imana tuba trained tukaba trained tukamenya ngo hari abandi batwitangiriye imbere bashobora kuza bakaduhugura kuko n'intumwa za mbere zaraba trained even Jesus Christ our Lord and Savior yafashe umwanya wo gutraininga his disciple natwe tugomba kugira amasession ya training kugira ngo tube developed muri character yacu tugire character ikintu nabonye kimwe ikindi kintu kiri challenging niyo ukorana n'abantu badafise godly character kuko character tugomba gukura muri character tugasa na Yesu koko uko rero process kugira ngo dukure muri character haba harimo gupfa
kuri self ugapfa ugahinduka ivyo vyose bigenda vyubakika niyo ntabaciriyemo ga Bishop. Ego cyane. Bishoboka ko mwavuze ngo ibibazo ahanini abo bantu ushobora gukorana n'abantu badafise caractère z'Imana niko mwabivuze birashika bishoboka gute ngo umuntu yumve ko kuko numva umenga kugira ngo Imana irinde kuganiriza nuko iba yashimye umutima wawe na caractère zawe birabaho abantu bakinjira mu murimo n'amakaractère Imana itishimira ivyo bura gutega nshuti ntibishobora kubura uribuka dusubira inyuma nko muri apere ya Simoni Petero uribuka agihamagagwa you know that he betrayed Jesus yaramwihakanye mu majambo make we ntiyamugurishije nka Yuda ariko harashitse igihe yari umuntu afise ubwoba yari umuntu yihutisha ibintu ariko kandi ahandi naho ugasanga yagize yarahurunduka akagira iki ariko character ikagenda ihinduka aho si kubo bakora mubo dukorana gusa natwe ubwacu character zacu zigenda zihinduka tukakura tukagira iki sigura ko uko turushiriza kwegera Imana niko kwishuriza ko kuduhindura iraduhindura kandi uko tuyegera niko turushiriza gusa nayo tuja mu bwiza bwa ikatumurikira ukavuga ati nimba uhora wihuta kuvuga ugasanga wihutishije ibintu abantu baguye nabo ukavuga ati next time mwami mpa kumenya kuvuga bikwiriye mpa kutihuta kuko sinje rero ugomba kugera ahantu ati by'ukuri character yanje ntimerere n'aba bandi ariko Yesu ugenda umoderinga umpindure igikoresho by'ukuri gifise qui reflète ta gloire rero aho ni twese nuko rero iyo muri kumwe n'abo bantu rero muri urwo rugendo bigenda gute turi kumwe n'abo bantu icambere cyo ugomba kumenya mbega jewe ubwanje bimeze gute kandi ngenda nigira kuri Jesus Christ hari ahantu hanyigishije muri Bibiliya Yesu Kristo yigishije kuba yigisha intumwa ziwe kuyikorera avuga ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe ngo nabe muto kandi abe umukozi w'abandi ikindi gihe Yesu Kristo nawe nibaza ko hari gihe yarahejeje gutanga the last supper murazi yuko hari igikorwa yakoze ngo yikuyeho umwitero wiwe ngo aca yambara igitambara aca yoza abantu intumwa ziwe araboza ibirenge hajya ariko arabigisha ukuntu dukorera Imana it's not about us it's about the kingdom of God n'abandi kandi ukorera Imana aba umukozi w'abandi ugakorera abandi ukamenya ngo si wewe n'abandi bantu uri kurakorera rero nivyo novuga gukorera Imana bisaba utundi tuntu ariko ugomba kumenya ngo mbega ibi ndimwo nibiki nshaka gukora gute sinzi ko ndiko ndishura ku kibazo cyawe nuko tuba turafashwa ngo flow ego ni nk'ibyo rero dufise abo turabira ko dufise akarorero kacu je nama mvuga iminsi yose nama mvuga nkajya ku mugoroba urabona umunsi wose ufise ibyawe nama mvuga nkabwira Yesu urazi Yesu ni our friend nubwo ari our Lord ariko he is our friend ngamubaza none how was it naho nakosheje naho bitagenze neza nkicara ikintu ciza kandi nkamenya ko ndi umuntu nkamenya kandi ko nkorera Imana yera rero nkagira auto evaluation erega hari naho bishika muri auto evaluation nawe ugasanga ati aha nibaza ko nari kugira this way iriya mfata iyo ngira kuriya byari kuba vyiza gusumba ngaca bugufi hama nkareka nkayoborwa n'umwami umwuka w'Imana kanyobora ngaca bugufi nkemera gukoreshwa nayo kandi ngasengera nabo turi kumwe kugira ngo Imana ibagenderere ibakoreshe ego Imana ishimwe cyane ego akandi kabazo nobabaza natubwiye ko umutware wanyu mumbabarire kubigarukako ariko n'ikibazo cyagumye kinzamwo
mwatanguye igikorwa uri kumwe n'ubasapotinga abegereye buriya nibaza ko umushinga ntahe w'umuntu niwe akubwiza ukuri cyane niwe avuga ati madama aha hantu genda gahoro cyangwa wanyarutse. yego muri icyo gihe amaze kuba atakihari ntibyabahungabanije umurimo w'Imana surtout ubundi ho bitegereza guhungabanya ariko rero mu murimo w'Imana nanone mu by'ukuri urazi ko babiri barutumwe. yego kandi umutware uwo mwubakanye aba ari urugingo runini ya for the ministry kuko nk'uko bivuze niwo muntu akubwiza ukuri kandi uwo muntu ababara bitagenze neza kuko muba muri umwe. rero ugize gutya ukabona ngo uwo Imana iramutwaye nama nibuka ukuntu kuko yaragwaye ubugwayi nyene ubona ko bushobora kumutwara kiretse Imana ikoze ibitangaza. narasenze cyane nkavuga nti Imana ntumutware umukize kandi nkavuga ntumukize for the sake of the ministry nubwo nabambona ko n'abana bakimukeneye kandi nanje nkimukeneye ariko ikintu nashaka kubwira iyo Imana ibikoze gutyo ikamutwara ibifise n'ibikurikira irakwekipa ugasanga noneho wagize maturite utarufise kandi kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ngo n'umugabo w'abapfakazi akaba na se w'imfuvyi by'ukuri. ndibuka igihe umutware yari yagiye hari abakozi b'Imana baba mama nabo baciye mu bihe nk'ivyo baje baransanga barambwira ati rero pastor Claudine mwahora muri babiri atari kubu ugiye kubona Imana amaso mu yandi. numva barandemesheje ndavuga nti koko nzobona Imana amaso mu yandi. nshuti yanje ndayibona Imana ntitererana umuntu ngo nuko ari umwe ifise ukuntu yuzuza ibintu ukumva nta vide ihari ukumva by'ukuri Imana muri kumwe ukumva ikuri hafi kandi ikakubahisha. iyo uri kumwe n'umugabo kenshi abantu urumva umugabo ni couverture maritale ariko iyo atahari Imana ifise ukuntu ibigenza ikakubahisha niho rero intahe yawe bigeze kuboneka neza neza. yego iyo utavuye mu murongo kuko hari abantu iyo bashikiwe n'icago nk'ico usanga bitwara nabi iyo witwaye neza Imana irakubahisha. voilà jewe umutware wanje yagiye tumaze nta n'umwaka twari bwamare ntanguye umurimo wa Cross Point ariko nyuma yo kugenda itorero ryaragutse rifise ukuntu Imana yagiye ivyubaka urumva ko twashoboye no gutangura irindi. kubw'ivyo hagera n'igihe Imana impa responsabilité inshingano zo kuba bishop. ntiwumva ko Imana iba yabanye nanje kandi iba yakubahishije. rero God is faithful. Imana iri kumwe natwe kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Jesu ngo ni Emmanuel Imana kumwe natwe by'ukuri uri kumwe na Emmanuel nubwo biba bisa n'ibituzuye kubera wafakaye ariko biruzura Imana yacu irakombra vide ukumva biruzuye pe ukumva ni neza ukumva it is well. yego murakoze cyane n'ukuri hashimwe Yesu yabakomeje kandi akaba akiri ivyizigiro byanyu n'ukuri. yego none mbere yaho gatoyi dusubira inyuma imbere yuko munakizwa mbega mwakijwe ryari? je nakijijwe ndamaze agahe nakijijwe muri Novembre 1994. wow numva ko Yesu turi bani murabanye pe. yego mbere yaho none Claudine yari umuntu ki atarambika ubwo bwiza bwose atarahamagagwa muri ivyo bintu byiza byose twumvise yari umuntu ki hari ivyizigira abantu bakubonamo ko uzohava ukorera Imana hari igihe umuntu ukuntu tubabona muritonze cyane iyo ndashaka kumenya mwari mumeze uko cyangwa ni Yesu yabamenaguye nyene numva shaka gatoyi mutubwire nyuma y'icyo gihe. jewe rero ngira ngo ushatse kuvuga gukizwa mbere yuko mukizwa nyene mbere yuko nkizwa je navuke mu muryango w'abakatolika
urana abakatolika nabo bafise uko bizera n'abakristu nabo nubwo tugiraho utuntu duto duto au niveau doctrinal dusa n'abatandukaniraho nabo baba ari abakristu ariko ikintu nabonye ubukristo ni relation personnelle na your savior Jesus Christ umukiza wawe ni relation personnelle rero imbere yuko nkizwa je numva umenga ndi umukristo abakristo bo muri katolika nyene wawe ndagenda kwa Mungu agirika ariko vy'ukuri sinana pratika rero nari umuntu yibereye ngaho mu majambo make ndo nyobogwa n'umuco nahawe n'abavyeyi kuko abavyeyi hajya nabo bafise akantu k'ubumana muri bo batumenyesha ikibi n'iciza hajya ntawe uvuga ngo sindakizwa ariko ngo sinamenye ngo ikibi n'iciza ikibi n'iciza nari ndakiza ariko kubera ntagira izo mbaraga z'agakiza wasanga kera ngenda mu kigari iyo haje aba urunganwe bavuga ati twibwire ngaho tukage tuje gutamba gatamba kandi ga bishop yego nako naragaciyemo muducire ku bayanke ntibibasa sorry okay urabona nyene muri abantu charismatique mwamye mumeze nibaza ko muri nko muri katolika bo mwamufise ishapure mumeze nk'uko numva shaka kubamenya ne uko urumva agashapure bishitse nkiro tuva ndi muri milieu tuvuga agashapure nakavuga mu bandi mwaramutse Maria dawe wa twese ivyo byose nabikoze nk'abandi hama bikaba ivyo ariko vy'ukuri novuga ngo ukiri mwisi abakiri mwisi numva umenga nta kintu combuza gusa n'abandi no kuvuga ndagenda kwisigiye nta cabagera nta cabatera ubwoba nta cantera ubwoba ariko nabafise ikintu c'umuco nk'umurundi kazi w'abavyeyi kuko abavyeyi twakuze batubwira ati ntukora iki ntuzu tumaramaze ntugire iki ivyo tukavyiyubara ariko vy'ukuri wasanga hariho utwo batakubwira kuko nabo iyo revelation nayo bafise hageze ko dusoma agashapure tukagasoma no muvyeyi tukumva nivyo ariko ugasanga nabo hariho aho batageze mu kumenya ivy'agakiza rero imbere yo gukizwa novuga ngo nari umuntu w'umunyengeso nziza nje nabibonye kabisa nari umuntu w'umunyengeso nziza w'imico myiza nahawe n'abavyeyi ariko agakiza ntako nari mfise nico gituma nshitse kuri universite iyo hageze nko kuwa gatanu bavuze ati weekend iratanguye tugende twitambire twaragenda vraiment muri zo boîte tugatamba hama dimanche mate tukagenda mu misa bikaba ivyo womenga narafatanya byose ariko yari lack of revelation kumenya umukizi wariwe rero ubuzima bw'imbere yo gukizwa n'ubw'inyuma yo gukizwa buba butandukanye kuko wakijijwe umuco w'Imana urakumurikira ukamenya ukuri ugasoma ijambo je imbere ko nkizwa nta jambo ry'Imana nasoma kuko naja mu misa patira akadusomera ariko kudevelopa kwisomera ijambo ry'Imana ngo ribe muri jewe ndarimenye kugira meditation y'ijambo ry'Imana ngo ngaho unyigishije iki ntavyo nari mfise ivyo nabironse nyuma namaze gukizwa Imana ishimwe no kwe murakoze cyane rero mama Bishop Claudine turi ku musozo w'ikiganiro cacu ndashaka mutubwirire abakunzi ba Warubizi cyane cyane abantu bariko baraturaba bari bafise amakenga yose ubu ntihabuza ab'Imana yari imaze iminsi hamagara kabwira ati ngwino unkorere akaba afise ivyitwazo vyinshi aturumva noneho nta n'umugabo nifitiye byose gute canke mfise abana canke ndumuma donc hakaho utuntu twinshi satani ari karamwongorera niki uyu mwanya mwotubwirira umukunzi wacu ariko aratwumviriza yego je kintu nobwira abakunzi ba Warubizi no babwira ngo gukorera Imana ni vyiza kandi no babwira ngo shira ubwoba ahubwo umenye ici Imana yakuremeye kugira ngo gikore kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko twaremwe kera muri Kristo kugira ngo dukore imirimo
iyo Imana yaduteguriye ngo tuyigenderemo. Buriya nta muntu atahawe impano yo kuyikorera, gusa dukorera Imana mu buryo butangaje. Gukorera Imana si ukuba pasiteri gusa, gukorera Imana si ukuba bishop, si ukuba evangeliste. Hariho ibindi bintu. Gukorera Imana n'uburyo bwagutse. Rero ikintu nobwira abakunzi ba Wari Ubizi nuko ndabibutsa yuko mwaremewe gukorera Imana. Gusa umenye neza ati mbega nahamagariwe gukora iki. Hano ikindi kintu nobwira abakunzi ba Wari Ubizi nk'abamama, nashaka kubabwira ngo abamama n'abakozi b'Imana bakomeye bakoreshwa n'Imana mu rwego rwo hejuru. Ahubwo ikintu abantu bihendako ni nkaho bibaza barirabako bakavuga ngo vy'ukuri je nobishobora, hamwe n'ibi nobishobora, vyokunda. Ariko nukuraba ku mbaraga z'Imana, kuko ivyo dukora ntaba ari ivyacu, ni ibikorwa vy'Imana. Kandi mukamenya ngo ni n'Imana ikorera muri twebwe. Imana ni ikorera muri twebwe, ni itwekipa, ni dushoboza. Ariko ikintu ntararangiza nama nshaka kubwira abantu, nigeze kwiga ahantu, ariko ndiga muri programme ya spiritual leadership, batwigisha ku kintu ca well done, ngo wakoze neza mukozi mwiza, well done. Ikintu cyose igihe cyose dukorera Imana, tube twitaho ikintu cyo kumenya ngo mbega nabikoze mu buryo bushimisha Imana. Est-ce que la gloire revient à qui? Il faut que dukorera Imana tuzi ko la gloire, toute gloire itegerezwa kugarukira Imana. Kuko muri kino gihe tuja tubona aho bigenda ukundi kuntu, ugasanga finalement babantu barihenze gato ukamenga barondera gloire yabo, ariko icubahiro kigomba kubica Imana. Ikindi naco bashira ubwoba kuko Imana ni twekipa. Iyo duhamagayira twekipa, ikagukuza muri character twavuze, ikagukura mu ubwoba, ugasanga wow, finalement gukorera Imana biraryosha. Gukorera Imana ni vyiza. Courage bamama beza, courage abakobwa beza, abapapa courage. Ndazi ko muhura na vyinshi, ariko Yesu Kristo yavuze ngo ari kumwe natwe gushika azogarukira. Amen. None uri kumwe n'umwami, umwami w'abami, ubwoba n'ubwiki nta bwoba bugomba kubaho. Gukorera Imana ni vyiza. Murakoze cyane n'ukuri. Twatewe iteka ridasanzwe. Twatewe iteka ridasanzwe hano hantu muri studio zacu, platform za Wari Ubizi. N'ukuri turifuza ko muzogaruka kuturamutsa. Abanywanyi bacu bahezagiwe ndabizi baraza kuvyandika. Muze kuvyandika mutubarire. Hari ikindi kintu mwumva mwokongera ko mbere yo kutarangiza icyo ari cyo cyose, niba ari ijambo mwotekera abakunzi bacu, icyo ari cyo cyose, kugira ngo ntimutahane igiseke, ntihagire na kamwe musigana mu giseke mwatuzaniye hano. Mbebasha ikintu numva nobwira abakunzi ba Wari Ubizi, kenshi usanga ari abantu bikundira n'Imana. Nashaka ikintu numva nobabwira nuko ni nk'ikibazo nobabaza, ni mbega mwebwe iyo muravye aho hanze ibiriko biraba mw'isi, mwumva gute? Mubona isi bimeze gute? Nashaka kubabwira ngo uyu mwami dukorera aragarutse, araje gutora itorero. By'ukuri biranditswe, kandi ibimenyetso umuririmbyi yavuze ngo ibimenyetso byo kuza kwiwe ngo biragaragara. Ariko nashaka kubabwira ngo mbega mwoba mubona yuko by'ukuri araje. Rero niyaza ntuzusigare, dukore nk'aho aje, kandi duharanire kuzobana n'umwami mw'ijuru, kuko umuntu atazojayo azoba ahomvye. Inshuti yaje azoba ahomvye rwose. Ntuzuharemwo mwene data, ntuzubure ijuru, kandi ijuru riritegurirwa. Icambere n'ukuronka Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba umwami wawe, kandi ukemera akagukoresha. Rero ntimuze muhare, ndabifurije kuzobana n'umwami cyo kimwe nanje
twese tuzobane mu ijuru. Yego Rero Imana ibampezagirire nico novuga. Amen amen, nayo bandi bahezagire. Murakoze cyane, muze mudutahirize aba Maryland ishengero amashengero se murongoye twarabakunze turabakunda kandi twibaza ko atari rya nyuma. Oya si rya nyuma, twaranywanye twaranywanye nzogaruka karibu banywanyi ba Warubizi. Ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha, nukuri turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye mukadukurikirana. Nshaka no kubibutsa kandi nkuko Bishop Claudine yabivuze, igikorane cyarabaye ejo muri CS Friday. bahari bagize ibihe byiza, nagira ubuntu bwo kuhaba, nukuri byari ibintu byiza, yaratwigishije amajambo adasanzwe. Kandi nejo arabandanya, ejo azotangura igihe cy'isaha 4:30 zo mu gitondo, hama arangize isaha 1 z'umuhingamo 1 PM. Karibu mwese rero, murahawe ikaze, mutumira abagenzi banyu batumira abagenzi babo, duhana imigisha. Hama afise ikibazo mwandike nkuko bisanzwe kuri iyo numero, mutugire commentaire, mutubwire niba mushaka kuvugana nawe, niba mushaka ko hari icyo yobafasha mu mpanuro, murabona ko adukuriye mu gakiza, mubitwandikire. Ariko kandi ntanibagiye, nimba hari umuntu ashaka gusapotinga iki kintu, ndashaka ndagisurinye neza. Niba hari abantu benshi batwandikira ko bakunda Warubizi, bahezagirwa n'intahe zibera kuri Warubizi, niba wifuza gusapotinga Warubizi naho, iyo numero nayo uyihamagaye ko turashobora kubigufashamwo. Dukorera Imana mu buryo bwinshi, nkuko yabidusiguriye, turakorera Imana mu gutanga, mu gusapotinga abakozi b'Imana no gumufasha kino gikorwa. Iki gikorwa gifata uburyo bwinshi, oh my god. Ni ibintu murabona ko bari ibintu vyiza tuba twateguye, rero turakenera uburyo bwinshi. Niba ushaka gukorera Imana muri ubwo buryo, urahawe kaze. Yesu aduhana umugisha. Bye bye, naho utaha. Warubizi.